bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo ca Yesaya igice ca 61 umurongo wa 3. Ndabifurije gusoma ico gice cose, kiraryoshe, kiraduza umutima wawe n'ubugingo bwawe kumva urahezagiwe. Ariko turahagara kuri umurongo wa 3 handitswe ngo nshirireho abagandaye Siyoni igitsibo mu gishingo c'umunyota, ndabahe n'amavuta y'akaneza mu gishingo c'ukugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutima uhondobereye, kugira ngo baze bitwe ibiti vy'ukugororoka, imyeroni yatewe n'Uhoraho ngo bimutere icubahiro. Mukundwa uriko uradukurikira, Uhoraho arazi umubabaro wawe, araza abagandaye bari Siyoni. Siyoni n'umugwa w'Uhoraho, n'abantu bari mu nzu y'Imana, n'abantu bitirirwa izina ry'Imana, n'abantu batoranijwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko arazi ko hariho abantu bababaye, hariho abantu bikoreye ikintu kiremereye, ariko Uhoraho yavuze ngo agomba aguhe umwambaro guhimbaza mu gishingo c'umutima uhondobereye, umutima uremerewe, umutima ucinyijwe, umutima ukomeretse. Aragomba guha indirimbo shasha mu gishingo c'ikigandaro, aguhe umunezero. Mukundwa, ntabikora kugira ngo unezerwe gusa, ntabikora kugira ngo abantu babone yuko wakize gusa, ngo ariko ivyo bimutere icubahiro. Imana ishimwe cyane. Arabikora kubw'icubahiro ciwe, arabikora kubw'umunezero wawe. Witege ko n'Uhoraho agushirako igitsibo mu gishingo c'umunyota, agukure ku mutima uhondobereye, umutima wihebuye, umutima ureberewe, un cœur abattu, umutima ucinyijwe. Mu Congereza avuga ngo a spirit of heaviness, impwemu y'uburemere. Iyo mpwemu ikuveko, iyo mpwemu yakurikiranye n'ivyago wahuye navyo n'ibihe bigoye waciyemo, ikurekure, kuko Uhoraho yateguye kugushirako igihe ciza, usigwa amavuta mashasha, uronke indirimbo shasha, wambikwe igitsibo, ukayangane, uheshe Imana yawe icubahiro. Urakoze kudutega yombi, kandi urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Urakoze cyane.